Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na NTAKARUTIMANA Éric mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashimira Imana mushobora byose yatuzigamye ku kwezi kose, tukaba turi mu ndwi iheze ukwezi. Turashimye kandi ko Imana yatuzigamye yabanye natwe, none muri ino ndwi naho irangiza ukwezi turiteze ibitangaza bidasanzwe Imana izokorera mu bugingo bwacu. Nuko rero turaganira amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5, aho tuzoganira muri ino ndwi amajambo Yesu Kristo yavuze abwira ishengero, ababwira abahigwe abaribo. Imana ishimwe. Turabona rero amajambo dusanga mu gice cya 5 duhere ku murongo wa mbere, havuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Abonye iyo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga, arabigisha ati hahigwa aboro mu mitima yabo, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahigwa abatunuye uko ari bo bazokwirugwa. Imana yacu ishimwe cyane. Aya majambo dusomye mu gice cya 5, Yesu Kristo yaduze ku musozi n'ishengero, hanyuma atangura kubigisha. Guhera ku murongo wa 3 gushika ku murongo w'10 havuga abahigwa baribo, ariko nagomba tuganira amajambo duheje gusoma. Yesu Kristo avuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Amajambo Yesu Kristo yaravuze n'amajambo yaratangaje ku mwana w'umuntu, yari amajambo atangaje. Avuze ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Byari bigoye gutahura kuko abana b'abantu kino gihe babona abahigwe, babona muri ino si, babona abantu batacu bakenye, babona abantu bafise uburyo, bafise amafaranga, babona abantu bafise ubuzi bwiza, bahembwa neza ko ari bo bahigwe. Babona abantu barenganye amafaranga ya ruwaye yo gupanga inzu buri kwezi, bafise aho bafise amazu yabo, bakabona ko abantu bahiriwe, bakabona abantu bafise imiduga myiza, bakabona kumure ko ari bo bantu bahiriwe, bakabona abantu baguwe neza, bafungura atacu bakenye, babona ko abo bantu ari bo bahiriwe. Ariko Yesu Kristo wewe siko yabibona. Amajambo y'Imana aratangaje cyane. Yesu Kristo aravye umuntu amubona mu buryo bw'impemu, kuko amajambo y'Imana ni mpemu kandi Imana nayo ni mpemu. Imana ishimwe cyane. Rero ariko aravuga ngo hahiwa aboro ku bwami bwo mu ijuru bwabo, yariko ashaka kuvuga yuko umuntu ahiriwe n'uyo muntu abona yuko buri munsi akeneye Imana, buri munsi hari icyo akenye, buri munsi hari icyo agomba kubwira Imana, buri munsi akeneye kurondera Imana. Imana yacu idufashe. Abantu benshi barabona yuko baramaze kuronka ivy'isi mu buryo bw'umubiri, bakabona kumenga barahiriwe, barahejeje, ariko abo bantu Imana ntabwo bishimira ko ari abatunzi. Imana idufashe. Umutunzi nyawe, umuntu ahiriwe, n'umuntu afise umutima urondera Imana, n'umuntu afise umutima unyoterewe Imana, n'umuntu afise umutima ukumva ashaka gusenga, n'umuntu afise umutima yumva yuko ari cyahajije, nta wigera kwiza. Imana idufashe. Haleluya. Hari amajambo Yesu Kristo yahishuriye Yohana mu vyahishuriye Yohana igice cya 3 uhere ku murongo wa 14, haravuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya.
avuga ngo uwita ame icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi ku murongo wa 15 ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire ico mugakonja cyangwa ukabira. Ku murongo wa 16 nuko rero kukura kazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe ngo kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya ndakugira inama ungure kw'inzahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro ubone kuba umutunzi ungure ko n'impuzu zera ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare kandi ungure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira nuko gira umwete wihane Imana idufashe. Haleluya. Iri shengero ry'Laodikiya ryagaragara ryibaza yuko rimeze neza ritunze ataco rikenye. Yesu Kristo avuga ngo bandikira ubabwire ngo ndazi ibikorwa vyawe ngo ndakuzi ngo wigira ngo ntacukenye ngo uratunze ngo ufise vyose ariko nagenda kubwira ko ari umutindi wa mbere ngo umworo gukenye ugowe ngure ko inzahabu yakuwe kw'inkamba ngo ubone ko umutunzi ngure ko na muti usiga ku maso ngo ubone kubona ngure ko n'impuzu zera ngo ubone kwambara ubwambure bwawe buhere. Biragaragara yuko rishengero yaboneka yuko ritunze ariko Kristo ahishura Yohani amubwira yuko ishengero rikenya riritindi. Uyu munsi niko bimeze, abantu benshi bibaza ko bakwije bafise uburyo bameze neza ariko Kristo baravye avuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Iyo umuntu amaze kubona ko afise byose akwije ntatsura gukenera Imana asura gusenga abona ko uburyo bw'iyo mutunzi umubeshejeho ariko nagenda kubwira mwene data wiyumvira ivyo umugaragara imbere y'Imana kugowe uri umukene uri impumyi ugenda uri impumyi utabona. Haleluya. Ufise umuti wo gusiga ku maso ni Yesu Kristo wenyene. Ugira inyota mwene data buri munsi yukurondera Imana. Aba bantu bavuga ko ari aboro ari bo bahiriwe nabumva yuko hari ico bakenye numva ko hari ico bahajije mu mitima yabo kandi abo ubwami bwo mwijuru no bwabo. Imana yacu idufashe. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo avuga aya majambo ariko aratubarira twebwe nyene abuno munsi durondera Imana dusenga dukorera Imana buri munsi twumve yuko turaboro hari ico dukenye twumve ko hari ico duhajije turondera Imana umwete. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda ngo kandi abandondera n'ubudahumeka ngo bazombona. Haleluya. Ku murongo wa 4 avuga ngo ahigwa abatunuye uko ari bo bazokwirugwa. Hahigwa batunuye mwene data mbega wowe butunujwe n'abantu bariko barahona n'abantu bariko barasubira inyuma n'abantu bari mu vyaha. Wowe butunujwe n'abo bantu bagaragara yuko bariko barahora bariko barapfa no munsi Satani yabatwaye ababoshe. Uyu munsi ari abantu bakaboregwe, hari abantu bari mu busambanyi, hari abantu bari mu miyaruramutwe. Turakwiye gutunuzwa n'abo bantu tukabasengera buri munsi. Haleluya. Nivyo bigaragaza abana b'Imana, nivyo bigaragaza urukundo. Nimba dusengera abandi, dufata umwanya kwisonzesha dusengera bene data ariko barahona, dutunuzwe n'ivyaha biri mw'isi, dutunuzwe nabo Satani ariko aratwara. Haleluya. Ivyo bizogaragaza yuko turifise urukundo, dufise umutima w'Imana kandi ivy'Imana izo bidushimira. Bene data, aya niyo majambo Imana ashyize ku mutima wanje dusangire muri no minsi. Tuzosangira amajambo avuga abahigwa abaribo. Mbega muri abo bahigwe urimwo? Soma ya majambo yari mu butumwa bwiza bwa Yohana kuva ku gice ca 5 kuva ku murongo wa 1 gushika 11 urabona abahigwa baribwo. Hanyuma ijambo ry'Imana ngo ni cirore twirabamwo, hayo muheze wirabemwo ubona ingene uhagaze. Mwene data, nimba atari ko biri uhindukire ufata ingingo winjire muri abahigwe nawe kugira ngo uzura ubwami bw'Imana. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Ndabifurije indwi nziza, indwi y'umugisha, indwi yo kubona ibitangaza vy'Imana, indwi irangiza ukwezi kw'icenda tuzobonemwo ikiganza c'Imana. Yesu abahezagire. Amen, amen.